Ni benshi ninya kumuvuga rega sumu. Nuko wumva jijumwe mugasimbo. Nacho basi umwe tumureke vuga babiri. Muca bikundira muri party. Sinakunze liberty. Kuko urazi ko bakorana na Fanny, na Fanny Rovine amedari karakora. Kandi cyane umukozi w'ukuri. Vraiment reka mvuge yuko ndamufana. Ego. This is Fresh TV. We shine to progress. Fresh TV 257 televiziyo imwe rudende gushikiriza ibiganiro mu buryo budasanzwe, ibiganiro byubaka. Turatumira akenshi bamwe mu bakinyi ba films, tukazana abaririmbyi kugira n'ubundi tuharanire kuraba ukuntu ko kubaka society, ariko cyane biciye mu kwerekana ingabirano igihugu gifise. Je nkuko bisanzwe ndiko kuri Leonce Desan aka Diko. Ndiko ndukunda kuraba nkapa no guhura n'ibyo mvuga. Umwigeme twakiriye uno munsi muri Fresh TV imbere yanje akaba yitwa Angel Sierra, all the way from BMT, all the way from Inua Cinema. Hari icyo mbeshe? Neza cyane. Ego, nitondore nanje. Nashikiriwe. Uri kuri gete ugira bigira umugenere. Ndaguye nabi mvuze nabi. Aha. Nico ndagukunde bivuge neza rero twe. Ku mazina y'abavyeyi nikanda muri mana Ange Sierra. Okay. Ange Sierra. Ego. Naka prononciation okay. Aha. Waje. Ego. Urafite ikindi kibazo? Nakibazo. Ego koza amakosa. Nanga mwana mukagwa yivuga izina. Ubishuye? Niko nakoze nubu namadavyo. Ngira sivyo. Biga kwihenda biba. Bivuze ko wihenze kwivuga. Oya. Usanga abandi bashobora kuba barihenze kuba baravuze ngo nta mukobwa yivuga izina. Yego. Bariko nibaza ni ibintu bavuga kera ubu. Tubize ko neza ushobora gusanga kumbura ata kibanza kinini biba bigifise niko navuga. None we mu kwitondera uvuga izina cyonyene. Amuntu yitonda akavuga akavuga n'ibisokuru byo muga ayo mazina akunda kuvuga abagabo sindi umukobwa reka avuga ngo naka wo kwa naka ngo kwa bidahusha ngo bidahusha wabapfa kure. Bon. Okay, ahubwo ngiye ntahura. Bavuga ngo nta mukobwa yivuga amazina, kwivuga amazina kujya aba donc uko ndabyibaza kujya aba papa cyangwa abagabo. Bivuga amazina nibaza ko ari uko. Ayo n'amazina mugabo si izina. Ayo n'amazina. Ariko izina nawe nibaza ko ataje bitwaye. Angel Sierra bitese. Fresh sana. Fresh sana. Yewe navuze fresh nca nibuka Fresh TV. Fresh TV. Dufise akazina keza kugisha. Cyane vraiment karatese. Murarenze. Turarenze. Dukorera n'ahantu heza. Cyane. Narwe turi nabeza. Nacho mubaye vraiment. Kugeze ngaho gacuhiga imana. Oya nyenda navuze ukuri. Ahandi bavuze ngo cyane. Tugeze kuri beza nacho nacubaye ni cyane vraiment namwebwe muratagase. Cyane nkaka abafana bava ngo baduteye amashuka. Oya. Vraiment kuri koravuga. Kandi urazi ko ibihe byose kuri kubabaza. Kurababaza. Yego. Ningi kuri umuntu yakubwira ugahita ko kubabaza. Kari kuvuza ukuri. Kubera ko kubabaza. Yego. Nani mvuze ni nkuko umuntu yakubwira ugahita ubabara kandi ari ukuri. Ukuri umuntu yumbwira. Ngiye ko ndi mubi. Patika rukuri. Kurambabaza. Tumubesha ukabwira ati uri mwiza. Oya. Tumubesha ukabwira ati uri mwiza vraiment. Basi kamera ngabugije kuri vraiment ngo uri mubi yonja niyanka. Kwanje umuntu yokuba jembe ashacho bari nk'icakoze. Urumva ko akoze yokubwira ko nkaho ndakubwiye neza. Ariko naho rero kurantera bashuga ni baho ukubwira neza. Oya samashuga. Akahari karavugwa. Nimba niko ndabesha baje muri comment abantu bari ko barakora bavuga ati no kwaga nawe uramubesha. Ikatizobibona. Shona twenga neza ati. Merci.
nandi umuntu avuga ati twenze hari ukuntu bimera ari ndimbo yakituma ivuga ngo ndakunda inyinya yawe natwo tuntu two kumatama ndikugabana ewe mwana ko ndakuririmbiye ntunaryohe ndaryohewe none ko ndatwenze ko nta kantu mboye basi ndatwenze none ko nciye mwega atari umuntu yotuma kubwira ukuri no yotuma kubesha oya kurica ariko conyine okay biramaze gushika mu myaka umaze kwisi no cyane cyane umaze gukora ko uri umwana nyine abantu bose babona uri akapepe akabacu kwako ari umuntu yamaze kubwira ngo uri mubi kwe biramaze gushika yego hari abantu bavuga ukuri ndiko nakubwira kuri wowe hari umuntu amaze kubwira ngo uri mubi afatiye kuri anje w'inyuma abona ni bake napuzumi hari umaze kubikubwira yego arahari wagaye byari byagenze gute sinzi yega abantu tubona ko yaradutse neza mbaguye ngo uri mubi oya cyangwa ngo hari ibintu mwari nko muri black bomb bivana ndi mpamvu yatumye abivuga cyangwa nishasha yabigubye wa mugenzi wawe nabonye mwari kumwe kare shasha nzomuzane mu kiganiro dukora nzomuzana bro ndamucishijemo kuko ndazi numwe mu inshuti zawe kenshi nakubonye muri kumwe tansiyo n'umufana w'ishusho y'umuntu ahantu hitoje ishusho yanjye arafana ishusho y'umuntu cyane vandredi so no burakeye arayifana cyane niho undi nigeze kumva ngo nashaka twigeze ko dusigana na Mede ncanumva ngo nyamufana ngo yashaka kumubona kwa ngo aramugwaye Ameda hari hose amenye ko umufana wiwe yitwa Sasa ashaka umugwayi bashaka kumubona none reganje ko ari umugenzi wawe Shasha kubera ko mutu utaramujana kwa Mede kandi Mede kenshi muri kumwe ayo mahigo nta yaragiriko yo kumubona ariko igihe kirahari azomubona bazobonana yego ku musore arakunze mu kino gihe uziko n'abakinyi ba filime maze kwakira hano baba abagabo baba abakobwa nakaruwo twari kumwe twakoranye ingano na Sabas ubuza cya Mede yubaho yanamushize kuri strategie man diko vraiment Amede yubaho urabiha cyane gose ndabihamya cyane ayo Amede na Fisto aho bari hose ndunamye dushinge babateye twarurwamukika okay anyway twatanguye mu nkuru nyinshi niko bimeze kugera ikigano nyine kibari niki abatabizi kwakire umukinyi wa filme novuga ni mushasha ariko anje hano hanze batangiye kukumenya byanka byakunda no tugeze ndazi muri comment abantu batangiye kukubona bakwibutse atari hake urugendo rwa filme kwatanguye gute filme yatanguye gukina canke ya kubyinjiramwo ukavuga ati rero uno munsi ndakoze filme ya mbere ndayibonetsemo byaje gute kwanza imbere yuko tugera ku mafilme uri kurakinamo nayo wagiye ukina okay ibintu bya filme natanguye kubikunda kera cyane nk'umwana mutoya aziko twaraba RTNB barakunda gucisha ko nyine udukino tu vois je natanguye kubona ibintu by'ubukino kuri RTNB nkura ndabikunda cyane ndabikunda rwose nifuza no kuzobikina hama nyine ndatangura guca ubwenge nyine navuga ati sha nyine ndashaka nyine kubyinjiramo nanje numva ko ndyohewe tujako ko zari izo ndoto zanje yego hari abantu banje bariko numvuka bavugwa ni baranahari of course hari abantu baza nko mu bintu bya filme mengano kugira babone gusa baba abastare baronke celebrity bavugwe mugabo atayinde objective runaka iboneka abafise ese yawe ni ya cyane cyane muri filme ni gutanga message kandi izo message zikiza benshi ego urumva
rero kuri iyo mpamvu bivana n'impamvu yatumye umuntu akunda ico kintu bizukuri nyimbo umuntu yiba yaje avuga ati je nshaka kuboneka nibaza yuko si ikintu gifasha ariko jewe indoto zanje ndarifuza naje kuja mu bandi ntange message benshi bakire nene zibafashe muri rusange yego uravye kumbure turaza kuhagera nubwo atabishura nakora ariko kandi sibiki za ndoto zawe canke na vision ama vision wari ufise ubona watangiye kuyagerako ndiko mu rugendo mu rugendo tero jimbe ikizira no gusubira inyuma gusa gusubira inyuma ntugeza okay ubwa mbere nimba ntibeshe ubonetse muri filme yitwa Solo the Hero aho niko ari bati iradukunda niho naje ubwanje naratangiye kukubonera uriko urakina ese kiriya gihe wahamagawe gute kugira uje gukina muri filme ya Solo the Hero okay muri Solo niho ego nivyo niho natangiye gukina nyine hari uburyo narashikiriye Liberty iradukunda kuko radiko ari wenyine filme Solo ndabimusaba twimusaba aranyemerera kunyemerera niho ntatangwe kuboneka muri filme yiyo so ni wamusabye ati wonshira mu kaya filme ego ese ko abariko barakora bari benshi kubera iki wahisemo kumva ko wohera muri Solo the Hero ndeba natanguye ndumufana wiwe ndakunda ibikorwa byabo kuko nari maze kubona filime umupfakazi filime umupfakazi nayo natanguye kuyiraba ndabona ndavuga ati abakinnyi ni beza muca bikundira muri Liberty sinakunze Liberty sinakunze Liberty gusa kuko urazi ko bakorana na Fanny Lovine sinashatse ndamuronka ubwo nyene ariko byose ni sawa cyane sindavyicuza kuko hari impamvu y'ubuze umuntu impamvu bihari donc ushobora kubura naka ariko Imana gutegurira ibindi kugira ubonane na naka nabuze Fanny ndonka Liberty turakorana tukibikobwa kandi byanagenze neza yego mbe hajya muri Solo wakinyeyo episode zingana yare muri episode ya 5 gushika kuri episode 7 wari wazikinyemo kweli hanyuma uno munsi ni uracari kurakina muri Solo the Hero no naramaze kuvamo donc sene na nivisi zaraheze uvuyemo kubera ziheze yego naruzenga navuyemo gute harugunu mubona yuko urabinyishura watekereje cyane sinzi rimwe ndatekereza rimwe muratekereza birashoboye tekereza ariko hari ukuntu babitwengeza nzi yuko none bagiye kubikubwira ntangaje kukubona mu mutwe umeze nk'uko barugana keri kiafro ego shani na Caroline ego kandi uvuye gukora exetavuba mvuye gukora exetavuba nje gituma nimuseje gituma undi gipara nasuye kuba umwana abaye umwana kabisa nasuye kuba umwana abagenzi bawe bavyakira gute baravyakira nyene uko nyene ariko timbo nakayakara nakubereye ukuntu ahubwo style yawe izoca yigumiro nzogumitse uko ni sawa babivuge kumbura ariko amaso yanje ashobora no kuba mbibesha ndashaka gukora ku mu maso riga kumubona ndi gipacu bawe sindi mu bintu kameme dizito wamaze kuyirenza ndanayirenze imyaka itari mike ntirenge ibiriga diko iyoze kuri kakesha uracara akana ko ni nkita nizere ko ikizamini ca leta wakitoze mu mutwe twebwe we are from winning team tuva mu ma equipe atsinda cyane bro ntidutsindwa afiri muco zinga ibitabo bitahire muhira ureke kwikira yego twaranditse twarakoze twavyagenze neza Bo tweko turavuga rero tugoroke gateye ku kintu gisa n'urugendo rwawe. Ubu uravuye muri Solo the Hero twasuye kukubona muri kwa
je nasubiye kubona nibaza ko nibeshara bakuboneye mu filime nawe nyene aho byapfiriye byariva aho byahura kuri aho byamanyagurikiye Ijya filime nankwenza abantu benshi bayiha akatsina bashatse nyene bivanye nuko bavyumva ngo aho byasandabiye byapfiriye aho byononekariye byose ni bisigura mugabo nyirabe yise aho byapfiriye of course ho wahamagawe gute aho byapfiriye bon canke warasubiye ugenda udodora kwa Ribati yemwe ba hano mu nshire muri filime nyene kwa Riva naho Riva naho nyene twarakoranye aho byapfiriye Riva we byase yuko twari dusanzwe tuzinanye okay cyangwa ati urashobora kuzugakina muri filime yanjye nta kibazo kuko muri ico gihe nta handi hantu nari ndakina filime yego uvuye gukina muri Nsoro wahise wanze uricara umeze nk'umuntu arindiriye kuko ho muri Nsoro twayikinye mu gihe c'ishuri twayikinye mu gihe c'ishuri aho kwa Riva ho wamengo ni muri vacances ndibuka ko mengo hari muri vacances hari muri vacances mengo imwe ya 2 semaines ahubwo twari tutanguye vacances yego so tubanze duhagarare kuri zo nozita nka lebo zibiri uvuye muri Lily Boy Films aho ni kwa Solo the Hero canke Iradukunda Libat ushikira muri kwa Riva ni Hot Films nyene n'iyindi lebo tubanze dufatanye ivyo bibiri nihe experience wakuyemwo kugeza ngaho aho urugendo kwari rugeze ni experience wari umaze kuronka nk'umukinyi wa film uvuga ati kombe vya bintu bimeze ukunda tangiye kubona bimeze kunuko okay donc nobyita ko muri Nsoro niho natanguye gukina filme niho natanguye kuja imbere ya kamera nari bati vraiment ndamushimira cyane yaratumye donc ngira courage cyane nigeze yifuza donc kunsubiza inyuma kuko hari igihe ukora ikintu n'umuntu aho kutuma ugira courage agatera usubira inyuma yarangiye turashoboye courage bandanya nyine zaranteye courage kuko hajya ari rya mbere gushika imbere ya kamera biragoye cyane biragoye gose ego mu bisanzwe umuca make no kuvuga nko kwa Liberty ariko nabyumva neza warakuye akantu ko kuvuga ngo hari igihe umuntu agutera intege akakuyobora mu rugendo urimo bigatuma n'ubundi nawe ugira izindi nguvu zo kubandanya ukora iyo ni experience ya mbere kwa Riva naho ego irevre namaze gutangura kuja imbere ya kamera ariko nari ngifise ubwoba narumva ati genda ukini role mva nyene mfise ubwoba mu mutima ariko vraiment byatumye menyera vraiment bisa nuko d'ailleurs ubwoba bwaramezemo ubu ndabifata nk'akazi yego yewe biraboneka Enjo nani hatari mbe abantu bakunda hagati ya Sierra ufite amazina abiri Ange Sierra ni bakunda guhamagara cyane bashaka kunda guhamagara ngo Sisi Sisi canke Ange canke Sierra canke ndabihawe iyo sinayanje ndita nimba bari bibi nkenkamagara hari ya hejuru nkanyokuru hari hacisha nkambye ati wenda bihawe na papa kabicisha ngo wenda bi bane aramazina basanga abantu ruguru rero nk'abantu bigeze guca ruguru canke rimwe nke bahura n'abantu bari ruguru bakunda gusanga babahamagara ari amazina y'ikirundi ngo basanga umuntu yitwa Mani Ndiku wendi je ngaje bumvise nk'izina bahamagara nka ruguru wacha wewe nta n'umuntu ari izina nagize imana ngezina nta n'umuntu yose kuri mama gushaka usanga nitwa nka Mabwa abantu basanga biko bamabwa bakabutura zoza kubaramutsa ngo aho ndarimenye cyane ndaribwira abandi amede niwe numvise bita neza bamwita ngo Media
Amedi bane waye kumenya tuzina twiza rwa twaba star ahantu hitondera Medi twaratwiye cyane ni hatari so ko turavuga umbwira ama experience wagironka kwa mu mareba abiri wari umaze gucamo bo imbere yuko nerekeza hano nshaka ko duteba cyane ari naho no munsi ibikorwa byawe biri birabonekera sinibanga ugira irindi zina ridasanzwe ubona yuko batangiye no gutera ubwoba abantu sinzi yuko bibona ariko n'ubwoba bwiza kuko no gushininga no kubaka no bwa kariya yawe ndashaka tubanze tumenye kino kintu kubera iki amareba abiri wagiyemo usa n'utayatevyemo menga harimo kwimuka kwa hato na hato kandi mu mwanya muto gute nuko okay bikata kwishuri muri solo sene bari banteguriye narazikoze ndazihetse aho byafiriho yari film ihera aho nyene narahejeje ariko amakuru mfise nuko n'ubundi kwa muri hot films aho ni kwa riva wasa n'ugiye gusinyishwa oya sama makuru yo ayo makuru si dusa tudusaka gusa ko yaba naringwe donc narusinyishwa ariko nasinyishitwe ariko ko ntasinye sinarusinyishwa abantu bibaza ko ari iki cyatumye udasinya kandi bari bafise mu migambi nimba ko karibyo oya tuzi imigambi bamajana ntavyo narindi koko nyimba vyari biriho byarateguwe je ntavyo bari bwambwire ego ngira bari bakiriko baravyiga ko mbere njaje upfana ikinana n'umuntu yitwa Sandy nigeze kubona ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko muri mutoya umuntu yitwa Sandy Ndoimana umuntu yiyita umwamikazi wa gospel ariko babivuze cyane n'ubundi mu gihe wari kuraboneka mu bikorwa aho byafiriye yari ikinyemo Sandy yego yari ikinyemo ari grand servant yari mukuru wawe niho byavuye kuvuga ko ari mukuru wawe cyangwa asanzwe ari mukuru wawe n'ubundi iyo bakubaje batubwiye ngo turasa ngira turasa sinzi navyo abona abantu abantu babona nyine gutandukanye ariko si ivyo je nibaza ko ari ivyo ni mukuru wawe oya si mukuru wanje bayigo ni mukuru wanje muri Yesu tubivuga uko muri Yesu ni mukuru wanje umena utujanye mu rusenge mugabo ntabwo bari mukuru wawe w'amaraso oya si uw'amaraso ariko ni mwene data usengera in her call Santa Touch muri villa ruguru cafe go ntusengera ngo hitwa in her call Jamadini yarangiriye in her call iriba ry'uwambatse reka ndakivuge mu kirundi cyari cyasize mu cyongereza ko iriba ry'uwambatse n'abayehova akiri sunyene baba poroti n'abaporoti twanaheruka kera mu katolike se wagezeyo ukomeje gukizwa nawe nkomeje gukizwa mizi nimi nkomeje nyine kuja muri Yesu tu vois je murangera no kuri kw'Imana bakinye ba film hari ukuntu nibagikona ko muri mukagoma mwagitinga mbona menga watangiye gukina zakwete nanje mbona menga nari nagiye muri mood anyway uraberewe nako nibagiye kuko apfuka je murakoze cyane bamba barire kandi bafana ntimo bifuhira ahubwo namwe bino bintu niba mubona ari byo mu bivuge okay urugendo rwa rero barabandanije tugere ishusho y'umuntu ariho nakumbure tuza no guhereza filme atari igihe kinini giheze itwaye igihembo nka filme y'umwaka mu gihugu cy'u Burundi kubwanje mbona menga ntibyari byoroshe umuntu nka Ange guhamagagwa mu gihe atazina rinini yari bwagire ndashaka menye neza na neza ukuntu winjiye muri BMT canke Inwa Cinema sinzi rebo bariko barakorera ko mugani imwe muri izo kugeza n'igihe bakugomwe ugatangira kuboneka mu bikorwa byabo byagenze gute kugira ninjire mu ishusho y'umuntu okay mu ishusho y'umuntu naho hejeje gukina muri aho byapfiriye
aho kuca nda muri filime ishusho y'umuntu bosi wanje ya Mede na Fisto kada bisa nkaho sinzi uko nabikubwira ariko reka ntaco tubivuga uko reka ntaco tubivuga uko nyine kada bivuga yuko basi bango bifuza kunshira muri filime yacu nyine kumenya Angel urazi be free ube wamuhanje n'undi wo hanze ya kamera ndazi ntugitinya kamera sibyo ndashaka kumenya ukuntu byagenze dufate nk'akarorero nimba Amede yaraje agusanga muhira arakubwira ati sanze muhira Amede twari tuzinanye naho hatari cyane yego nuko cambwira yuko shaka nyine kunshira muri filime ishusho y'umuntu gati nta kibazo nuko rero namaze kuja muri filime nyine nuko byagenze ego mwana barakwandukije abantu namye numva inkuru ivuga yuko ngo abantu mu ishusho y'umuntu bose bafise ubundi buhinga bwo kwishura no kuvuga amajambo y'ubwenge mbona hari ukuntu ucisha utuntu ku ruhande ariko nyine hakaba harimo n'ubwenge anyway ntabwo ari bibi siniko navuga ibyo ngo nuko byoba ari bibi wiyumvise gute rero araje arakurondeye arakubwira ati tuje gukina nimba ntabeshi ndazi yuko ushobora kuba wari ufise inyota cyangwa wibona nk'indoto kuba woboneka muri filime iremereye nk'icyo wiyumvise gute inyota yawe nari ndayifise naravyifuza nubwo navuze ko yampamagaye bisa nkaho donc nisa nk'uwabimusabye d'ailleurs narabimusabye narabimusabye nuko kuca nkora ikibazo ndagerageza sinovuga yuko nagitoye naragerageje ko kumara kwinjira muri filime ishusho y'umuntu ariko wenjuraza amakuru mvise n'ubundi avuga yuko ahubwo mbere yuko winjirayo wari mu kibazo n'abandi bantu barenga 10 barindiriye gutoramo umukobwa umwe aza kuba yitwaye neza gusumba abandi birangira bakubise hasi abari wowe bahitamo ico nico ndanakizi byaravuze cyane kandi n'ibintu bihari ahubwo nshaka kumenya ni ubuhe bwingo wakoresheje kugira abari we kuko muri BMT n'abantu ntibakorera kubishobisha mu guhitamo umuntu ese wari warabyiteguriye cyangwa wagiye ubona Imana bigukorera ubona niwe bahisemo kugira diko ndakwishura neza sibyo bigiye muri banki gusaba akazi muhahurira n'abantu benshi sibyo mugakora ikibazo mba mugikoze muri 10 canke 20 batanu baragitora canke kigatora ngiye gitoye umwe nayo mahigo bugiriwe babigenze neza ndagerageje kwishura nawe usa n'umuntu yajanye kandidatire muri bank amaze gukora uvuga ati yanje Sierra niwe twese twarakoze ibibazo tumaze kubikora no kumara donc kwinjira muri filime ishusho y'umuntu ariko byumvikana ko wagitoye ntibari gukwishiramo utagitoye nshaka wumve ikintu bavuga ati gukina muri Solo the Hero maza nkakina muri filime aho byafiriye byanka byakunda hariho experience byampaye ntabwo ubona yuko ariyo n'ubundi wowe warifashishije kugira uronke n'amahirwe yo guhava winjira gukina ahandi hantu no kwita heza nimba nawe ariko bifata nabyo zanamfashije cyane vraiment ndavyishimira sindavyicuza yego umaze gushikayo wakiriwe gute kuko ahantu hose burya umuntu yaragiye muri BMT abari organisation usanzwe abandi bantu iki hari naho mutamuvuga ururimi rumwe bakwakiriye gute ukuri baranyakiriye cyane baranyakiriye neza cyane bafashe nk'umuvukanyi wabo ikanukuri kari akanyamuneza kandi nongera nshimira ababosi bacu ego siraringwe no kuvuga mwizina mugabo reka bibe ngombwa yuko ndavuga mwizina Amede na Fisto aho muri hose mubahwe muri abagabo bijunda n'ijambo reka ndabivuga uko kuri bubahwe cyane naringira ndakubaze nabantu bubahadiko kandi bubaha umukuru n'umuto kuko
hajewe ushobora kubona ati ryo mupeti ndamusumba reka mwana mutoya w'umwapukami bazi vrema mwana hujya ntaba rujya rusura rwiwe nyine baba bakwiye kumfata nabi sinanje buje nyine ndi muto ni benshi ariko ni we gahererezi ka BMT bisa nkuko ndi umuhererezi wa BMT mugabo nyine n'ukuri bubahwe cyane barafashe neza aho naniriwe bakamfata ukuboko nukuri Imana ibahezagire yego mu majambo make nukuri Imana ibahezagire cyane eba najere nkaho mba numva atakintu norenza ko kabisa no kuvuga ngo hari akantu enjo akijeho ibintu by'amabifu n'iki nta nibyo nonajamo nta n'umwanya no bironkera nta mwanya no bironkera kuko nari nakubwiye yuko diko bifu n'umuntu naguhaye n'akarorero ko jewe jenyine tutaranavugana n'iminota 5 nkakugirira bifu kandi ata mpamvu nimwe vreme ihari uri n'umuntu mwiza yego kuko ndabizi kenshi ndamaze kubibona cyane cyane muri ibi bintu byacu nyene vya film birashika ugasanga umuntu agiye bifu umuntu nigashadiko jewe vrema yego gushavura bibaho mugabo nta bintu by'amabifu kunda kugirana n'umuntu duhuriye gute nk'ubu nk'akarorero jewe ibi bya filime tumaze gukina tugakora akazi dutera inkuru mugabo ntituje mu bintu by'insaku canke by'amabifu bifu nta kamari maze kandi jewe ubitiye bifu wese ni izina ry'Imana ndamurovinga ndamuhe n'akabinywa Imana imuhezagire niza n'umamega nanje noja muwe gufitiye kugira ko kapitsi ndakaronkeko oya baba nuko gajoje nta mpamvu nimwe iyo tumangirira umuntu bifu kuko naho nabimugira nkakugirira inzigo wewe nkakugirira nabeswe upfuye canke ukaba ikindi kintu cya kibanza candura kijamo kibaho ako kantu bakigishije gute ko mengura cara umwana mutoya mwa bino bihe numva gafise ubundi buremere oya ni ikintu tumvikana diko ni ikintu tumvikana gitomoye yego mbehenya muri BMT nuwe mukinyi muhuza cyane umuntu yari ukunda ko muri kumwe wisanzura ko gose tukunze ko turi kumwe ndazi ko muhuza cyane bose ariko kenshi muri rebo hari umuntu bamukunda ko muri kumwe umva wisanzura ko gusumba abandi ku mafoto nkunda kukubona uri kumwe na Mireille Amede n'abashusho banje n'undi yitwa Wacha Waka ni Waka ni benshi cyane babayonda kuri Grace disi n'urushari rwanje ndarukunda cyane yego nawe vraiment ndabisanzura ko gose ndafata ngo bakuru banje yego ndafata bakuru banje na Justin hari hose amenye ko ndamukunda cyane ni mukuru wanje musaza wanje ni byose byanje afete ni byose bya yego kandi rero ntisibyo ukuri bose ndabakunda vraiment muri BMT kandi Justin hajya ngo ni mutoya wa Med yego mutoya wa Med okay that's it rero Angel dusa n'abegereza ku musozo turangiza ibi bintu bya filime rero birimo ingorane nyinshi nkuko twari ko turabivuga cyane cyane ku mwana w'umukobwa burya bigeragezo ngo bibari byinshi ibyo biravugwa kumbure namwe hari ibyo mubonesha amaso ese bino bintu witeguye kubibamwo gute haba ku ruhande novuga rw'indero wahawe mu rugo cyangwa n'indero y'ikirundi muri rusange ariko kandi na kariyere yawe ufatiye aho ushaka kugera utege kubibamwo gute cyambere namenjeshe Imana imbere negamiye umugabo akomeye Yesu wanje turakunda niwe ndinda muri byose kuko iyo ataba Imana twese aha turi ntuba twarahashitse rero usibye n'ibyo hari akantu nibagigize n'icunyubuze ni ukuri ndashimira ababyeyi banje cyane ibyo ndimo byose baranshigikiye ariko imihezagiro ababyeyi ndayifise hajya muhira uri muri filime babizi ego ndi muri filime babizi barananshigikira cyane ego ndanababwira ati papa ngiye muri tournage cyangwa mama ngiye muri tournage nubwo notasaye umuvyeyi wanje arazi yuko
amedari uwo mubosi wanje ari umushefu wanje mu byo ndimwo aramutelefona ati muracana muri tunaje ego cyane na cyane imigisha y'ababyeyi imihezagiro y'ababyeyi ibikenewe mu kintu cyose ukora biri mufise iterambere ni ukuri na cyane gikuru ahantu ntagirira ubwoba ni uko ndi kumwe n'ababyeyi kandi n'Imana birima bajya Bibiliya yo ivuga ko ari sinabyibuka neza mugabo ishaka kuvuga yuko ari ni navuga gute ni nk'Imana ntoya za hano ni nk'Imana ya kabiri ababyeyi ni Imana ya kabiri ni ukuvuga uvuga ataboje kubatsitara kusingeza na cyane kumva bagushigikiye waje baranasigikiye ni ibintu batahura yego batahura ese hanje ibi bigeragezo bivugwa wewe uramaze guhura navyo koko umwe ngo ukuntu ngo abakobwa muri filime mugeragezwa rwose muhura n'ibitsitaza byinshi ibitsitaza ibyaha ibitsitaza turashobora kuba turi ngo mwibarabara umuntu agahora n'igitsitaza umuntu ibitsitaza biratandukanye n'ubundi ibyo bitsitaza niko ndavuga n'abantu igitsitaza cyo ntigishobora kubura kibura gute uri umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso nubwo utuburi muri filime ushobora guhura n'umuntu akagutsitaza oya tubivuge rero uko birinda mba numva uri kura bikatakatisha no si kubikatakatisha afite ikunda kwishura ku kintu uri kurambaza ahubwo wewe vuga ati ndafise icyo ushaka kukubaza aha donc vuga point yawe donc vuga seko kandase kuri point numva nibyo washaka ivyo nanje rero ni nabyo nshoboye ibyo benshi bankundira ariko abandi bakanabinyagira ibigeragezo nariko ndavuga ni bisa nibivuga ngo abakobwa bari muri filime cyane nka urabona aracari muto akuraba ni benshi umusara bameze nyine nk'inyenyeri iri hejuru iragwa n'abantu benshi hari ukuntu ngo muhana n'ibigaragaza byo kuronderwa n'abagabo bo hirya no hino mba ndiko ndashaka kumenya tese wowe muri uno mwanya no kwita muto ariko atira muto cyane umazemo ivyo bintu maze guhura navyo nimba bimaze kugushikira ubyitwaramwo gute tiko ikintu tabere cyo ego devre uri imbere ya kamera urabwana benshi ariko no mu buzima busanzwe ivyo birashika ariko ucumenye kuvyitwaramo nk'umuntu akuze ko wihenze ukagenda sinziriye nyine uratsitara ariko si uko ubwaye ko ndi umuhinga ikintu cya mbere kiri imbere n'Imana ego gusa ibyo nta kibazo bintera digo ibyo nta kibazo bintera ariko biraza nyine izo birabaho izo ntambara zirabaho ndanabitahura cyane mugabo ntabwo bintesha umutwe ibintesha umutwe vraiment aho byo imbere ibyo nta n'ikibazo ndabifisemo ikibazo wowe ugifise ikibazo nuko ibyo noba ndimo noba ndiko ndabyitwaramo nabi n'akazi k'abandi noba ndiko ndakitwaramo nabi ndagakora nabi aho niho hoba hari ikibazo ariko ibiguteje umutwe byo ntibishobora kubura bibura gute rega turi kwisi turi kwisi vraiment byo nta juru turagaramo turi kwisi vraiment byo nta kibazo mbega sinzi kumbura havuga uwo mukinana mugana byo ni droit yawe niki nohe mukinyi wa filime ukunda mu Burundi mu Burundi bose ndabakunda mbo urabira ko novuga umeze nko kwispiring uvuga ati nakana ukuntu akora ibintu inyifato ndabona yuko ari special inyifato haba kunyifato haba uburyo akora ibintu canke se nibikorwa byo bya filime uburyo bitwara diko abakinyi bacu b'amareresi bose bariko barakora kandi bahagurutse bose benshi donc ababirimwo bahagurutse amede vraiment ariko arakora bikwiye bafani bose bariko barakora dodo fashion ariko arakora bajoakim bose bariko barakora vraiment bari ku kivu ego sinovuga umwe ngo ntakariko arakora cyane bose bariko barakora vraiment reka bazi ndindura ikibazo tuvuge ku nyifato nyifato muri rusange ubona ati bishobotse none yigana nkamwigirako haba mu bagabo cyangwa abakobwa mbadedumu n'abajijumu oya
jewe ni benshi ni benshi vraiment ese gutinya kumuvuga bon ni benshi sinnya kumuvuga reka sumwe nuko wumva gitumwe mugasimbo naco basi umwe tumureke ivuga babiri bariko bakora filime zabo canke bose muri rusange abakinyi ba filime babiri navuze mu bakinyi ba filime ati nuhe bose ubona afise inyifato nabo mayi ni baki vuga basaba vuga igitigi basi umbishaka ko numvise ni benshi basaba bazi imbere y'abantu bonata abantu inyifato zabo ndabona ko umuntu azigiye ko arafise ahandi hantu yogera okay diko icambere vraiment amedari karakora kandi cyane umukozi w'ukuri vraiment reka mvuge yuko ndamufana ego ariko arakora Dodo Function ariko arakora Abel ariko arakora neza cyane eka nafana ariko arakora nari bata ariko arakora bose bariko barakora vraiment muri rusange bose bariko barakora inyifato nazo sintumenye inyifato zabo ego sintumenye inyifato zabo kuko tubana duhurira mu kazi umuntu ari munini we mubana umwanya muto muri mu kazi turi mu kazi ego ihangiro ryawe rero ahantu uvuga ati Imana ishoboje muri kwa rugendo ndimo umva nifuza kugera nifuza kugera kure cyane cyane diko bisi indoto z'ibisazi sinubakunda bikubwira gose cyane uribatse naza Hollywood ugera yo muri Amerika ukinira y'amafilm none yanje kangahe bisi indoto zikaze cyane hanze y'igihugu basukunda ndi umukinyi wa film akwinspira cyane nubwo yoba hano hagufi tuvuze hanze na za Tanzania ziba zirimo za Nigeria USA igihinde uko ndagura ibihinde ndabizi za kuchi ndakunda umudadaraho ni umuhindi kazi yitwa Priya ari Priya okay Priya ndamukunda cyane yeregeze kuba Miss India yeregeze kuba no mu Miss w'ubuhinde okay nawe no kurabuje kwitoza rero bigere ikirenge oh mana ya bya biro by'imvu oya diko oya vraiment yego vraiment reka nje kuri jimbe ngira gatayi français tu vois ibintu nk'ibyo urashaka kugabanuka ngira ushaka kubyibuha ngane na wa mugenzi wawe twabona hariya wowe bagucunge sosha wa mutavye bakurabe neza oya diko bon ukungana vraiment ndabyishimiye cyane tagata cyane gose mugani wandi mbaye Melissa nabonye kare bari kurana yitamba ngo tagata urumva abandanye no gutagata so iyo twareze guca rero wanje hari umuntu hari icaba yibagiye cyangwa kumva hari ubutumwa buri deep ushobora gusigira abantu naceretse ko twebwe abantu badukikirana benshi ni n'abakunzi ba filme kurugaro rwo hejuru akajambo kamwe canke tubiri hanyuma tugusezera ukuri cambere na mbere abakunzi ba filme ishusho y'umuntu ndetse n'izindi ndabarumvinga gose ndabakunda cyane babandanye badushigikira muri bicanke biriya kuko tudafise abafana aho twokwigeza yego nukuri turabishimira gose kandi turabakunda mubandanye mudushigikira nta kandi kajambo wobwira nk'abakinyi ba filime bagenzi bawe nako nyene kabwire neza nukuri ikintu nababwira nuko ubwira ko haje nyinshi tugakora cyane tukagera kure nukora abantu ndibembana twahagurutse turiko turakora bikwiye kabisa ego so banagufollowing ku mbuga zawe kuri Instagram mbe witwa gute Instagram nitwa Ange Siela kuri Facebook page ni Ange Siela nyene ego banagufollowing navyo nyene biba byiza kugira imbuga zanyu zibandanye zikura zigere kure so Ange Siela tugushimira cyane wakoze kwitaba muri Fresh TV nizera yuko neco tukuhamagaye zogaro cyangwa tuzaje kwisangire ku muhana nta kibazo bose muhamagaye nzo kwitaba museze ku muhana karibu cyane abantu jomukiriza abantu muri BMT muri Fresh barabatasha naho vraiment baraza kumva intasha cyane